Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana na politike, aho ibintu bitoroshe ngaha mu gihugu c'u Burundi kuvaho wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Bunyoni aciriwe umunyororo wo gupfungwa ubuzima bwe bwose akanyagwa n'amatungo ye yose. Hari amakuru atari meza ariko aravugwa kuri uwo wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, ko hari abantu benshi cane bashaka gukora ibintu bikomeye cane kugira ngo bagume gutobera Perezida Evariste Ndayishimiye, mu kugira ngo abanyagihugu abe aribo bazahaguruka bakajya mw'ibarabara bakamagana Perezida Evariste Ndayishimiye. Murazi neza ko nyine uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi yari afise abagenzi benshi cane, harimwo abo yahaye ibibanza bihambaye kandi yari afise amafaranga menshi cane. Ariyo mpamvu kugeza uyu munsi ibintu bitifashe neza muri leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye muri no minsi nta numwe ari kwizera, kuko buri wese arashobora kuba umugambanyi. Turaza kubigaruka ko mw'idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku kibazo kirebana n'ubutunzi, aho ibintu bigeze ahantu habi cane, aho ubu ngubu nta gitoro kiri mu gihugu c'u Burundi. Byose nyine bikaba biriko biraturuka ku kungene umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye aho kuzana igitoro mu gihugu akijyana kukigurisha muri Kongo, aho abona amafaranga y'umurengera. None abanyagihugu batari bake bakaba bari kwidongera Perezida Evariste Ndayishimiye, bakamusaba kugira ico akora kugira ngo atorere inyishu ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe mu minsi yaheze igihe General Bunyoni yakiri umushikiranganji wa mbere Perezida Evariste Ndayishimiye yisiguraga ko akavuga ko ari General Bunyoni utuma igitoro kitaboneka kugira ngo aduze ishavu ry'abanyagihugu bamutembagaze. None igitangaje kandi kinateye ubwoba, aho akorewe akanapfungwa, ibintu byabaye bibi cane kurushaho, kuko ubu ngubu ntikikiboneka na rirya nyine Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko nyine ari watumaga kitaboneka, ariko aho apfungiwe ntago n'ubundi cyongeye kuboneka. Byose nyine bikaza byerekana ko ibintu biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ari ibintu biteye isoni cane, kandi ari ibintu bibabaje bishobora gushikana igihugu ahantu habi. Ariyo mpamvu abarundi nka bose batanguye gusaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye yapfuma agatanga imihoho, kuko gutwara igihugu biboneka neza ko atabyo ashoboye, atanibyo azigera amenya. Urayabye nyine uburyo ki Perezida Evariste Ndayishimiye imyaka 3 amaze ku butegetsi, ibintu nka byose byayangaye ngaha mu gihugu c'u Burundi, kugeza naho ihinguriro Sosumo ryugara. Byose nyine biriko biraturuka ku ntwaro mbi iri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye abarundi batari bake basaba ko yatanga imihoho, kuko n'ubundi ntaco ariko aramarira abene gihugu. Ni byinshi twabateguriye ndetse n'andi makuru ahambaye cane ateye ubwoba ari kuvugwa mu mugambwe ku butegetsi CNDD, aho ibintu bibandanya kuba bibi cane. Byose nyine tugiye kubigaruka ko mu donido ry'amakuru. Wifuza kuzajya mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ubukene bw'igitoro ca essence na mazutu burahangayikishije abarundi iki gihe, kuko biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye na leta arongoye bananiwe gutorera inyishu ibibazo birabana n'igitoro, kuko igitoro kiramaze igihe kitari gito kitaboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi, kikaba kiri mu byatumye ibintu nka byose ngaha mu gihugu c'u Burundi bizimba. Ariko ibiriko biraba muri no minsi ni ibintu biteye ubwoba kandi bibabaje, byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataho ashobora gushikana igihugu c'u Burundi. Harasubiriye kwibonekeza kandi ibura ry'igitoro cyo mu bwoko bwa essence na mazutu ku bubiko bwabyo station buri mu gisagara ca Bujumbura ndetse no hagati mu gihugu. Bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura bavuga ko baruhijwe cane n'isubiriza ry'ibura ry'igitoro mu gihugu, kuko biriko birabatera ingorane zikomeye cane, kandi bikaba biriko biratuma ibintu nka byose biyangara ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko igitoro ni icambere
ariyo mpamvu nyine ibibazo byiyongereye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Aho twashoboye kugendera kuri uyu wa gatanu ni kwibarabara ryitwa Avenue du Large, ni muri zone ya Kinindo, aho mu masaha yo mu gatondo aho bita kw'ikorosi twahasanze hari imirwi y'abantu babuze uko biyunguruza barindiriye imiduga yunguruza abantu ibajana hagati mu gisagara ca Bujumbura. No mu kibanza bita kuri Petit Seminari Kanyosha niko byari byifashe mwako gatondo kuri uyu wa gatanu, aho nyine abanyagihugu bari kwibarabara babuze imodoka zibatwara, ibyababaje cyane kandi bikaba n'ubu bikiriko birabashavuza, kuko biboneka neza nyine ko leta Perezida Evariste Ndayishimiye atacyo iriko irakora kugira ngo itorere inyishu ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ku gituro c'imodoka ziduga hagati mu gihugu kiri aho bita kuri Kotebu kuduga muri komine ya Bukeye mu ntara ya Muramvya hariko harihishwa kuri uyu wa gatanu amafaranga agera ku bihumbi 15 by'amafaranga y'amarundi. Abaduga mu ntara za Gitega na Ngozi bariko barihishwa amafaranga ashika mu bihumbi 25 by'amafaranga y'amarundi. Ni amafaranga menshi cyane bigoye ko n'umurundi yayaronka mu gihe abarundi bari mu bukene ntangere bamazemwo imyaka myinshi. Jewe ariko mfise aka kabazo koko leta yacu yoba yarananiwe n'iki kibazo kijanye n'isubiziriza ry'ibura ry'ibitoro. Perezida Ndayishimiye yoba ariko arabona aka kajagari kari ku bituro by'amabisi. Nk'ubu nijoro nashitse muhira hafi isaha 5:30 navuye mu Kabezi shika muri ville isaha 1 hafi n'igice. Duca dutonda imirongo ngo turindiriye bisi iza kudutora, amaso ahera mu nzira. Byabaye ngombwa ko duteranira itagisi turi batandatu, mbona gushika muhira mu Karama ayo masaha nababwiye. Aha hariho abagiye n'amaguru muza Mutakura na Kamenge kubera ukubura amahera ya tagisi. Ibiriko biraba kubera ibura ry'igitoro biradutuntuje. Ni ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye natagira ico akora, abarundi barashobora guhaguruka bakabyikorera, kuko biramaze kuboneka ko ntaho ashobora gushikana igihugu c'u Burundi, kubera ko nyine biboneka ko yananiwe gutunganiriza abarundi. Niko umwe mu munyagisagara ca Bujumbura twavuganye yerekana agashavu afise, akerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye atahinduye ingendo ibintu bishobora kumuyangara. Abagendesha imiduga yunguruza abantu hamwe na tagisi bikorera mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko kurara ku masitasiyo byabaye umugenzo, kuko bamaze iminsi 3 batondeye igitoro ariko ntibaronye kuko atakiriho, kandi bavuga ko bamaze kugira agahombo kanini, ndetse ugasanga haba ukutumvikana hagati yabo n'abakoresha babo, kuko nyine bo bagira igihombo gikomeye cyane, kandi bakavuga ko biriko birabicira akazi. Bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye atavuye mu gacerere ngo ahindure ibi bintu biriko biribonekeza, ibara rishobora kugwa umwanya n'umwanya, kuko abarundi nka bose baramaze kurengerwa n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko biraboneka neza ko ibisata nka byose ngaha mu gihugu c'u Burundi bifise ikibazo gikomeye cyane. Ibyo bibaye uko mu gihe urongoye Sosomo avuga ko bagiye kwikora ku isukari yo mu bindi bihugu, kuko umwimbu ari muke cyane. Ishirahamwe rihingura isukari Sosomo riremera ko ryahagaritse ibikorwa byo guhingura isukari. Iryo shirahamwe rigasigura ko ibyo byatumwe n'imvura nyinshi maze igihe igwa iki gihe maze ica ihungabanya ibyo mu bikaju, ndetse ihungabanya ibikoresho byakoreshwaga bahingura isukari. General Major Aloyizi Ndayikengurukiye arongoye Sosomo akaba yemeza ko bategerezwa kwikora ku isukari yo mu bindi bihugu kugira batorere inyishu y'icyo kibazo cy'isukari, ariko akagabisha abadandaza b'ico gicuruzwa ko batoca bikika mu kiza mu kuduza ibiciro by'umurengera, ko kandi ko uwuzofatwa yadugije isukari ku biciro by'umurengera azohanwa hisunzwe amategeko. Naho General Major Aloyizi Ndayikengurukiye avuga ko Sosomo yahagaritse ibikorwa byo guhingura isukari bitewe n'imvura nyinshi imaze igihe igwa, abakozi bo mu iryo shirahamwe babona ko nyabuna no kuba ibyuma bijejwe ibyo bikorwa bimaze igihe byarapfuye bidakora
biri no mu byatumye iryo shirahamwe rihagarika bitari mu nteguro igikorwa cyo guhingura isukari. Ibi nyine bikaba ari ibintu biriko birababaza abanyagihugu batari bake babona ko ibintu biriko biraba ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ari ibintu biteye ubwoba kandi akaba ari ibintu bibabaje, aho nyine abarundi batari bake batanguye gusaba ko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye agomba gutanga imihoho, kuko biraboneka neza ko ataco ariko aramarira abanyagihugu, mu gihe ibikorwa nka byose byafashaga abarundi muri rusange byose byahagaze, kandi byose bikaba byarahagaze ku ntwaro yiwe, intwaro imaze imyaka 3 ariko bikaboneka ko iyo ntwaro ataco iriko irakora kugira ngo itunganirize abarundi. Igitoro casubiriye kuba umuzi wibuye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kuva ku wa gatanu abantu barabuze ibibunguruza, abari kujya kurangura igitoro muri Kongo. Ejo imodoka baratanguye kuzibuza. Umurongo muremure cyane w'imodoka zishaka kwinjira muri Kongo waraye ushika mu Gatumba. Hari imyidogo myinshi cyane ikomeye cyane irabana nyine n'igitoro kiriko kirabura ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abarundi isinzi bariko barafata inzira bakajya kugitora muri Kongo. Kuva muri 2022 Perezida Ndayishimiye yarafatiye mu minwe ikibazo cy'igitoro, avuga ko ikibazo cy'igitoro agiye kukifatira mu minwe, ariko icyababaje abarundi nuko kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi ikibazo cy'igitoro kigikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kuva muri 2022 Perezida Ndayishimiye yakoze ibishoboka byose, avuga ko agiye kubitorera inyishu, ariko ntaco yigeze akora. Ishirahamwe Prestige rivuga ko ari iry'umupfasoni w'umukuru w'igihugu ryarahawe ububasha budasanzwe bwo kurangura igitoro. None byapfiriye hehe? Ariko benshi bakemeza ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye ashora igitoro hanze y'igihugu, akaba ariyo mpamvu nyine igitoro kibandanya kubura ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ikibi ukora kirakugaruka. Hari muri 2020 Petero Nkurunziza yari akiri ku butegetsi, General Bunyoni yari umushiranganje w'umutekano, Liyetona General Gervais Ndirakobuca yari umukuru w'ibiro bikuru by'igendereza. Umutegetsi yegereye abo bantu yaranyagiye umugambi mubi bari bifuza gusubizaho igihano cyo gupfa. Intumbero ntiyari iyo guhasha inkozi z'ikibi, ahubwo bari bifuza ingene ico gihano yokunda ko gifata abagerageje gutembagaza Perezida Nkurunziza kwa 13 ukwezi kwa 5 2015. Baguma bibaza ingene boronka uburenganzira bwo kwica abo bantu. Hari wariye umutima amenyo arashobora gusigurira umwe muri ibyo bihangange ati, rega nyakubahwa, naho mwosubizaho ico gihano nticirofata abo mwibaza. Itegeko rishasha ntirifata ibyaha byakozwe imbere y'uko iryo tegeko rijaho. Nimwasubizaho icyo igihano cyo kwica kizofata abazokora ibyaha muri kazoza, ntikizofata Basiriye Ndayirukiye canke Godefroid Niyombare. Uwo mutegetsi abyumvise yarababaye cane, mbere na rya tegeko arariheba. Ryari itegeko ryerekeye abantu yanka, ntabwo kumbwiwe ryari itegeko ry'igihugu. Iyo ryemerwa Bunyoni aba yaraye ahawe ico gihano. Iyo itegeko risubizaho igihano cyo gupfa ryemewe riba ryahushije abagerageje gutembagaza ubutegetsi muri 2015, ariko ntiryari gusiga Bunyoni. Bunyoni nico aba yaraye ahawe kandi akagihabwa n'abo bateguranye iryo tegeko ry'ikibi. Muri 2019 ubutegetsi bwa Nkurunziza na Bunyoni bwarafashe ingingo yo kutunyaga amavuta n'urubanza baraducira. Ibyacu birafatwa biragurishwa. Ico gihe abamenyesha makuru barambajije ico ndabivuga ko nabibukije ijambo navuze muri 2013 igihe bariko basohora mu nzu umuryango wa Justin Nyakabeto mu Ngagara. Nagize nti, mwabategetsi muriko murihenda cane mu guhungabanya uburenganzira umuntu afise bwo gutunga no gutunganirwa mu byiwe. Bategetsi uyu munsi ni mwebwe mwenyine muriko muriha amatungo atagira uko angana, mufise amazu n'amatongo by'umurengera. Aho kwiyumvira amategeko akingira ubutunzi bwanyu, muriko mutumenyereza ko ufise ubutegetsi azonyaga amatungo y'abatabufise. Uyu munsi ni twebwe, ariko ejo ni mwebwe. Igihe nico kizoba icabona byose bikagaragara. General Bunyoni yakora ibyo ibikorwa by'inzigo akibagira ko atazokwama ku butegetsi.
abandi yabanyaze inzu imwe canke zibiri, ubu nawe yaraye anyazwe amazu n'amatongo birengeye ubwenge bw'umuntu. Aho nabivuga yambonamwo umwansi w'igihugu ukomeye cane, ariko igitangaje nuko nawe biriko biramugeraho. Ejo ninde azoba aramukiwe? Umuntu wa mbere ariko arindariza ko amatungo yo muri kino gihe ni General Evariste Ndayishimiye. Amatungo y'abanyagihugu muri komine Bugendana yarayamaze ku giciro yishakiye. Igihugu cuzuye imirima n'amararo vyiwe, amazu mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi aguma agura. Igitoro mu gihugu cagiye mu minwe y'umukenyezi wiwe. Isoko ry'ifumbire ariko aravyigarurira buke buke, we na bagenzi be bari mu mugambi wo kuzokwigarurira isoko ry'ubukwavu bakoresheje amafaranga y'igihugu. Abana biwe baronka amamiliyaridi muri paje n'amandi mashirahamwe menshi atandukanye. Umukenyezi wiwe yiha ibyo agombye mu gihugu. Ndayishimiye arafatanije umutahe n'abimba Butare, ndibaza ko atari mayondori yampinyuza. Wa kabiri yiha ibyo yashatse muri kino gihe ni General Gervais Ndirakobuca. Ntatinya kugura inzu ihagaze ku miliyaridi 3 canke 4. Ntatinya kwereka amahegitari y'amatongo afise. Aho ntituvuze Reveriyano Ndikuriye, we arafise iby'umurengera. Mbega hari uwovuga amatungo ya General Prime Niyongabo akayaheza? Abo bose barafata ingingo zo kunyaga abandi uko bashatse, ariko bakibaza ko ibyabo bazoguma bihagaze. Niyo umwe muri bo ashikiriwe ntibashobora kwibaza ko nabo byobashikira. Ikibi cama kigenewe abandi gusa, bo ntago baba batekereza ko byabashikira. Abategetsi ndasubiriye kubahanura, naho nzi ko muza kunyita amazina mushatse. Shiraho amategeko yubahiriza amatungo y'umuntu wese. Nimushireho ubutungane bukomeye uzubahiriza ayo mategeko. Nimwiyumvire ubutungane bwiyubashe kandi bukomeye ku buryo bufise ubutegetsi atazobutamikwa ijambo. Nimwiyumvire amasentare muzoburaniramwo namwe. Nimwiyumvise ubusho bwiza muzopfungirwamo namwe. Uyu munsi ni Bunyoni, ejo ni mwebwe, kandi ejo si kera, ejo ni ubu ngubu. Mwashatse mwagira ibyo muhindura, kuko namwe nyine niwe mutahiye mu minsi iri imbere. Ibi byose nyine biriko biravugwa mu gihe General Guillaume Bunyoni yaciriwe gupfungwa ubuzima bwe bwose, ariko hakaba hari akarwi gakomeye cane kavuga nyine ko katazihanganira ko agumya gupfungwa. Byose bikaba biriko birabera mu mugambi uri ku butegetsi, aho umugambi uri ku butegetsi wamaze kwigaburamwo uturwi tubiri. Hakaba akarwi gashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, hakaba n'akandi karwi kavuga ko kagizwe n'abari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bananize umukuru w'igihugu c'u Burundi, mu gihe boneka ko nawe ubwiwe atangufu afise. Ayo ni amakuru turi buze kugaruka ko makuru yacu hanyuma. Wifuza kuzajya bama mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi no gucana kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.